Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yagendeye akarere ka kane ka gisirikare mu rukurikirane rw'ibikorwa yatanguje vyo kugendera uburere bwose bwa gisirikare kugira ngo bashobore kurabira hamwe ingene ico gisata co kwivuna abansi cifashe. Ico kiyago rero catanze akaryo ko kwinagura no kwirimbura kugira ngo barabire ibikorwa vyo mico gisata co kwivuna abansi uko vyifashe, bitanga n'akaryo ko kunoganza neza amabanga y'iteka basanzwe bajejwe kugira ngo bibaye ngombwa hafatwe n'izindi ngingo kugira urwo rwego rubandanye rukingira umwenegihugu. Uwo mubonano watanze akaryo ku rwego rwo kwivuna abansi rwo muri ako karere kagira kane kagizwe n'intara ya Makamba, Rumonge, Bururi be na Rutana, akaryo ko gushimira bimwe bivuye ku mutima leta y'u Burundi ku mwitwarariko ufise wo kubashigikira kugira ngo bashobore kurangura amabanga yabo yo gukingira bene gihugu baroraniwe, ivyo navyo bigatuma bashobora kubikora neza bafise ubwira be n'ubukerebutsi. Bashimye kandi ingene basanzwe bakorana neza n'izindi nzego basanzwe buzuzanya mu nyabune, hanovuga nk'abajejwe intwaro, abene gihugu eka n'abari mu rwego rw'ubutungane kugira ngo bose hamwe hashize ingufu hamwe bazitirire kure ico cose cohungabanya umutekano w'umwene gihugu. Kizigenza mu rwego rwo kwivuna abansi be n'umutekano yabakeje kuko yasanze koko bafise ubwira, yabakeje kuko urwo rwego ari bitumwako no mu makungu, yabakeje kandi kuko uno munsi abene igihugu bose baroraniwe. Eka urwo rwego rurakomeye cyane, ivyo navyo bigatuma n'umwansi adashobora kugwihanga, ari naco gituma acagerageza gutera ubwoba bene gihugu biciye mu bitero vy'iterabwoba canke mu bihuha kugira ngo umwene gihugu ntatekanirwe. Ariko ivyo vyose kubera ubukerebutsi bafise bakaba bashobora kwigwanya, bakabazitirira hakiri kare, eka mbere n'ugize ico yonona arafatwa kandi agahanwa. Ico kiyago catanze rero akaryo kuri Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba ari nawe arongoye urwo rwego, ari bundi kizigenza bwo kubatera intege kugira ngo babandanye nabo bakora ibishoboka vyose kugira ngo bakingire umwene gihugu mu vyiwe no mutwiwe kugira ngo bagwanye umwasi w'iterambere, bagwanye umwasi w'amahoro, bagwanye umwasi w'umurundi wese wo nawe akaba atari uwo wese arenga ku mategeko y'igihugu, amategeko agenga abarundi bose atanumwe avuyemo. Yabateye intege rero kugira ngo urwo rwego rwo kwivuna abansi rugwanye n'umwasi w'ubutunzi bw'igihugu, ahubwo ruterere mu iterambere ry'igihugu kugira ngo twese hamwe turi kumwe dushike kuri ya mbona kazoza y'u Burundi bwishira bukizana mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060.